Diana. Oui. Mushingana Serugari. Oh, il y a déjà mon Australia. Et game takat. Oh, c'est vrai. Ouais. Comment ni doing has it a chance ziheze? Ya inyuma ya bijya bibazo. Ah. Baciye mutuma ko mukazi. Okay. Okay, nibaza ko naje nka kabiri cyangwa gatatu. Ya. Nacenja muri mission y'akazi. Birumvikana. Hama mwigumye. Merci. Mwigumye ku byabaye. Mana itegwe kwagira neza. Sobashumbusha. Amen. Ego. Nivyo birababaje. Ariko iyo umuntu aruhindiye kugira neza kuri Imana yamugira neza. Ego. Oh, byaratubaje. Nanayijya byabereho dukorera. Ko warafashe ingingo kuvyerekeye. Oui, entrez. Docteur. Ah, gahimbare. Gahimbare. Sabwe. Meze neza. Turashimye. Okay. Ari nciye ku Ramusatiana. Aenda mukumbuye. Merci. None rero nagira nikibanure. Muganire n'umushitsi. Nanuciye ugenda. Nakwiye ko nara muri mission y'akazi. Oh. Hari twongeye kuringaniza mu muhira. Okay. Gahimbare. Oui. Wari warampevye kandi si byiza wewe? Tiana. Nari maze igihe ngwaye. Kinini ya cyane. Umva rero wagwaye iki? Yari bigwara byinshi. Ujya mu docteur avuye nga. Nukuri Imana yo mwijuru imumugisha cyane. Yaranyitwararitse amba hafi. Nukuri bitaro byarose ujya mu docteur. Biragahezerwa cyane. Gahimbare. Ni wepfugire shane wepfugire. We baragufashe neza. Atari jewe. Lize yafashe uko yishakiye. Kijya gipfu. Ubu mbese je simba mpetse nk'abandi. Gahimbare. Ubu umugabo wanje arantuka. Arantuka ko ntabyara. Nanje nk'ubumba mpetse nk'abandi. Umunsi namufashe Lize. Nkamufata n'amaboko yanje. Azombona. We nawe shane wipfugire. Ubu umugabo wanje abanezerewe kuko namuvyariye. Umuryango n'inshuti baba banezerewe kubw'umwana wacu. Abo twari kuvyarira rimwe. Ubu abana babo baratambuka Gahimbare n'ukuri. Cico nyereka Lize gusa. Noco ndamwereka nanje. Icondi.
amahoro cyane turashima n'ukuri turashima Uwiteka Imana yakoze neza cyane turayishima okay ndabona bari mu cyo turamutse yego okay Gahimba oui ugize neza kuzana okay igihe giheze narakunye dura ku Madame Tiana harya mufaniki na Madame Tiana Madame Tiana dusega hamwe tukorana ibikorwa by'Imana ku rushengero okay ego Mana arishimye ego nibaza kuzi neza ko Madame Tiana yagize ikibazo kandi icyo kibazo yakigiriye hano icyo gihe nibaza kucibuka nawe yakacibuka okay icyo gihe Madame Tiana yagira ikibazo nicyo gihe namwebwe mwari hano gusa bivaye nahita warimo nahita Madame Tiana yarimwo ntimwashobora kubona ariko amakuru warayaronse nararonse ni igiki witeguye gukora kugira umutima wa Madame Tiana na muganga Lize kugira isubire hamwe nubwo nawe muganga Lize ashobora kuba afise ikintu yakoze kitakunezere ku bugingo bwawe Dr. sabe jewe Imana yaramuye umutima wo guharira nubwo ubona ndi muto ariko imbabazi narazihawe amen naramubabariye cyane kuko nawe niyariwe ahubwo nashize ndamurondera ndamuramutse ntamubuze wamubuze Madame Lize aragikorera hano kuva kiriya gihe twafashe ingingo yo kumurungika turamirukanye Dr. sindabinjiriye mu kazi ariko nibaza ko kurukana Lize atari nyinshi mwari gutorwa nyene Dr. wari kubanza ukamwicarika ukamubaza impamvu n'icatuma Dr. erega mwe muri abavyeyi kubera iki mwihuta gufata decision mutabanje kutwumviriza mukamenya impamvu twatumye tubikora okay Gahimba amaje muvuze ari byo twumvisemo ariko nk'umukristo ntabwo mufasha twiga ingene umutima wa Madame Tiana n'uwa muganga Lize woja hamwe cyane kandi mugiye kubonye narabonye ko umwana Imana yahaye ibanga ridasanzwe cyane Gahimba oui uri muto nivyo ariko kuva ntambwe yo kubona uri mu ibanga ry'Imana amen nizere ko uzomfasha kugira iyi mitima ihure mbashimire ku kanya mwaduhaye murakoze cyane kandi nizere ko ivyo tubabwiye tuzoshira mu ngiro ego murakoze mu by'ubuzima mweza kigo cyane bonne journée merci
Mademoiselle Lise, ivyo muriko muravuga vyuko mugirirwa ikigongwe turavyumva nk'abavyeyi, ariko hari amategeko y'igihugu kandi turatezwa kuyubahiriza ko turi mu gihugu dufise uburongozi buturonge bw'igihugu, sivyo? Hama ikibazo cabaye rero hano bariko baragikurikirana, nibaza ko vyakubayeko no ni etape par etape dukurikirane turabe ingene umwanzuro uzofatwa. Twaragerageje kubisigura ko mu kazi hari igihe abayisanganye, ariko kandi wibuke ko wari ubifisemo uruhara. Umuryango wa Tiana wuzuye umubabaro ku bwawe, Mademoiselle Lise, ariko ndakubaze ko atari kuwahora ni igiki cyagushikiye bwa munsi kujya wakira abantu kuri Nyakubahwa do umuvyeyi naco nabahisha ivyo byanshikiye, ariko Lise narabikubwiye mu muryango nta muntu n'umwe akwemera ko udashaka kuvyumva ko relation yiwanje nawe atayoshika mu gihe atamubwise w'abavyeyi bayimwe naho twubishikana. se nibaza yuko umuryango atari wo wubaka. Icyo no gusaba kimwe gusa, reka tubigarukirize ngaho kuko nawe dushikiye, okay? Biherere ngaho, okay? You understand? Biherere ngaho kandi bindi. Okay, Mademoiselle Lise mpore nk'umuvyeyi ndavyumvise, niyo mpamvu mubwiye ntimpore. Hama reka dukomeze iki kibazo catucige ko dukomeze kugisigura, tugisigurire abajejwe ubutungane, tuzoza tukubwira umwanzuro twafashe, sivyo? Hama ugumye umutima kwihangana, turazi kubabaye, ariko kandi ni vyiza ko ikintu kigenda neza, sivyo? Tugikore neza, tugushimire kuba waje hano. Murakoze nawe. Mugire umunsi mwiza. Lise, nibaza ko atari kure cyane kuko yagize kite kibazo mukuru. Sinzi mukuru. Reka tumubwire. Allo? Oui. Tiana, uri he? Nari ndyamye no kuri ndi mu gitanda. Ingo nyaruka tumaze umwanya munini ya cyane twicaye. Okay, ndaje. Nyaruke cyane. Lise ukora iki ngaharitse no? Lise uje kungarukanira Alex wajegaritse n'ukuri. Lise ukora kumara Lise pera moto. Tiana hangane Tiana. Lise pera moto Lise. Tiana hangane. Lise soka moto. No. Soka moto. Tiana icyo si byo Tiana. Soka moto. Tiana. No. Tiana hangane Tiana.
Tiana nagenda kubwira ko wabaje umutima w'Imana. Tiana ukwiye guharira ugatanga imbabazi ukababarira Alice. Tiana Imana irikirara umutima wawe, iraho umutima wawe ufise w'imbabazi. Tiana mugirira imbabazi uko ijambo ry'Imana rivuga ngo udahariye mwene so aba ari umwicanyi. Tiana ukeneye kubona ijuru. Tiana Imana izogushumbusha. Tiana humura. Tiana humura. Humura. Imana iriteguye kukugirira neza. Tiana Imana iriteguye kukugirira neza. Imana iri kumwe nawe. Tiana humura. 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 Rize hamwe no gusenga Imana bizogenda neza. Uzi yuko nzi ko Dr. Pasteur nubwo abakozi b'Imana bishika bakarakara bakagira uburake bwinshi, ariko bafise umutima w'imbabazi, bafise umutima wo guharira.
Madame Tiana turabashimiye cyane kuba mudushikaye muri kino kibanza tubashimiye cyane kuba mwashize mu ngiro icyo Mademoiselle Lise yasavye kugira aze kunamira kino kibondo kuri munsi nivy'ukuri ivyashitse birababaje ivyabashike birababaje ariko nk'umuyobozi arongoye hospital kuri uyu munsi twashimye kuza hano dukora ikimenyetso cyo kunamira uno mwana kandi dusaba imbabazi ku ruhande rwa hospital gusubira gusaba imbabazi Mademoiselle Lise umugwize imbabazi Mademoiselle Lise iki kibondo kiri hano nticyari kuba kiri hano n'amakosa yo mu kazi turasaba umukama twihanganire atugwize imbabazi ari abantu bakora ibintu ukamenga ntivyanditswe ukamenga vyaraheze ariko ibi umukama atatugira imbabazi biba vyanditse mu gitabo kindi bagirana ariko kuri uyu munsi dusavye umuryango wa Madame Tiana nubwo umushinga atari hafi ari makungu azomudushikirira avuge ko twasavye imbabazi ama mwigumye Imana irashumbusha kandi Imana imisi yose yamayiteze kugira abantu neza